je nta muntu muzopfa nishuye je I know I'm a legend in the making je ubusingeneye kugira ngo nishone abantu kuri social media nk'ahaya kuri ama TV canke ku radio ya nkeneye ngenda hajya nkore kuba ngo mystery that's bullshit man just but nta mwanya wabo mfise nta nuko ndanabumviriza wanashima right now gushika kuri no mwanya difference ageze kuri bana bangahe aya sinda umugore wa papa wawe bamwita mukaso none umugabo wa nyoko wawe bamwita gute Panyoko. I don't know. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuma tukingurikira Imana, hama duso tukingura mu bakunzi ba Buja Hit TV. Ronald ndi kumwe na Breezy. Breezy navuga DJ Prince. Vipi bro? Wagwan. Neza man. Cool man. Umeze fresh bro. As well nyene minsi yose barabizi nyene mwami bibirere man. Bro look yawe si abarundi man. Fise look yawe nataronga mu Burundi. Oya turaba hano vraiment kandi asha ahanini wacu Burundi yes. Nalangaje ukoresha abantu mu kuvuga bari kirundi haba icongereza gifaransa hose man umenga nturi umurundi bro. Turacanga tu ntubiziga man. Kira bintu nyene biryohe gumenye bivize authentique. Yeah. Kabisa ni Breezy turi kumwe ariko gusora igisasu ndago feeling mbega uramaze kuyumva genda kuri YouTube channel ya Breezy ni 3 Breezy 36 official bagenda subscribe amashe kuraba bishasha. Yeah. Ni benshi rero ahiso iyo ndirimbo bavuze amajambo menshi mbe Breezy gute hip hop yayiduhebeye canke Breezy gute hip hop yayihevye arandi bavuze ati Breezy naguma aho nyene muri ndago feeling bro wavyakire gute banizo comment yo kwanza manze ndabashimire abagize ico bavuze muri sens positif abaririmbyi nkanje abafana mwebwe bamenyesha makuru ni kintu cangiye cyane sinari niteze ko nogira feedback nkijya hama bamwe ambwiye ngo heba hip hop ngo gume oya ariko ndavuga nti hip hop ni amaye ibi byose nimba ngeze ni kwera hip hop award naronse ni kwera hip hop ndavuga rero naho nyene sinomva ko no ya mugabo reka basingira tukuvuduke muri ako gastere gashasha ka afrobeat no ita afro jazz kwera hari ukuntu y'amanstrumental yanje umve nge navanze ni afrobeat ariko irimo na jazz kwa ariko nshamwe saxophones n'ibintu ama trumpets ndavuga rero reka muga muri no mwanya ndabaga clip kamwe sinzi ko bakabonye kitwa Totomo ni indirimbo yafashe ifata album yanje ya umwe rudende reka ndabahe kamwe kugira ngo babe bararindira amahanda bakindi gisasu cha afro jazz iri muri style ibintu bya romantique nyene ni afrobeat ariko manze na jazz hama kacanga no shamo utuntu tw'umunyu turungu nyene ibintu bigira essence nyene bise neza cyane n'utu video twishimaze kubona tw'abakobwa nuvuga batambanda gufeelinga Breezy yo gute bro bamaze gisagara man ya urumva indirimbo yikoze it's all about wowe utanga ikintu novuga kiri inside you ana kuko waje indirimbo ni expression ya feelings hama rero yikoze harabikora ko of course ugasanga we wavuze nk'ibintu maybe arimwo canke yaciyemwo canke amaze kubona handi hantu so rero bo byarafashe birabakacinga barayifeelinga baravyumva so and then it went viral nyene kuri social media azama no biracandanye nyene bigira biryoha cyane nizere yuko namanota yo gukundwa cyane kuba novuga kubana byace yongerekana Breezy oya bon sinzi byo nivy'Imana nibitanga kuko twebwe gusa cyo gukora n'umuziki hama abantu no gukunda ibyo ukati no gukunda ni Imana ibitanga ni blessings so ariko ndamaze kubona kwa mama feedback iri positive nko ndavye no kuri intuze ya social media zanje zose inbox ziri ose Instagram ni atari so rero byose ni Imana kwanza nshimira Imana ingene iri kwira blessing muri no minsi kubantu rero novuga yuko mwari mwibaje ko Breezy yahevye ruvuga ya media trap mwari mwayivuze ko Breezy yahevye hip hop Breezy naraheba aracari handi nyira kubwira ati nivyo byatumye ndonga award sino biheba bro uretse award gusa byatumye ndonga n'ama connection atandukanye hano henshi kuko ujya mu dio tutangura byari ibintu novuga yuko byari bigoye kuzana hano i Burundi ana kuzana Crank mu myaka ya 2009 2010 ukayitsindagira gushika n'abantu banyura ukazana izo style za trap mukesha mu kirundi barabinyeme mu Congereza no mu Gifaransa nce coroshe so yari challenge kuri jewe no ku bandi baririmbyi nubwo twari turi muri generation so rero ko narabikoze abantu bakabikunda nkaronka ama award nkaronka ibiteramo nkakora ama tour hano mu Burundi nkakora Kigali no na UG muri 2016 ndibaza navuga ni ikintu kandi navuga ni insinzi gato kuri jewe kuko
sinari navyimvire ko bizova bishitse yeah kabisa ntiyari yiteze ko byoba bishize ariko byaramushikanye kuri byo yarakeneye gushikako hama nizere please hari umuntu uririmbye ariko kuvugana sinzi ko ari challenge imwe by'abaririmbye akunze kugira yavuze yuko ari umwami wa trap twaba tuzi ba DJ Prince akaba ari bamwe batamwe kuyitirimbira muri industry please wabyakire gute ivyo ni bisanzwe cyane wanashima je nta challenge ndimwe buhuya kubera the only guy I'm competing with it's myself je nta muntu turiko competing ubu ndi umuntu uzushakura ndi umuntu ubu ni power ndiko ndakora akazi kanje I know yuko hari abavuga amajambo ngo ni ba king ariko naco bitwaye uri king utaba king ikuru nuko dukora kandi iki naco nuko wabivuze naco bitwaye naje yuko novuga ngo uno munsi ndi umukuru w'isi yose kandi mwese murazi ko atari byo so none bivuze bitwaye iki nuko uvuga ngo je ngo fatanya kijya kirato ngo je ngo nije ndafise ku isi okay nka United States ari umuntu ushaka kirato yacambi ya 10 ans yanagihevye atakene no kibona so rero it's all about you kumenya kuri hama abavuga ko arabami naho nta kintu naco bitwaye ya naco je naco bintwaye vraiment DJ Prince rero tugiye tumubona kandi tugiye tubona na muvyo arimwo novuga yuko menga aujourd'hui menga sumu rapper kubera yuko tumenyera aba rapper kenshi ubaje ibibazo nk'ivyo nyene uzamba yatamwe gucana ariko DJ Prince right now ari muri mood ya romantic bro ngo na mood romantic vaninga n'umuntu yarezwe je sindi umuntu nkunda kugira ivyo bintu byo gutukana canke iki twese twobikora wanashima canke twarabikora mu myaka yahera ya ariko uyo muntu aragira akavuga atanu umuntu akakura kavuga ati je nkene kwera mu mahoro nta muntu nkene kibazo nawe atari uza kinzanira ko je nkene kwikora muziki gusa so by'amajambo navyo twese twayavuga mugabo gikorwa nico kivuga cyane gusumba amajambo ubwo Prince ntuba wagiyemo cyane muri R&B ko urabona ko R&B yinjiza cyane ngamo buri two menga rap menga ntibayitayeho bro pas du tout none bon biravana mugabo biravana kuko je sinubongo ni cyane ngo gose ngubwira ngo ndonke ikintu ngo cyo kwinjira nkiko yaye je ni ikintu numva kiri indani muri jewe inside ni feelings kuko naho no bikora ntavyumvamwo ntaco vyuzana naco nico vyonyungukira muga kubera maybe je kuko kuva kera nanyo ndi umuntu ndi nari muri R&B cyane abantu barabizi turi muri ziya crew za kera naragira rap ariko nkama mfisa kaide ka chorus nkama mfisa kaide ka instrumental ka production so rero suko ngo ngimwe kwera ngo amafaranga ariko amafaranga ni twese twakeneye ni ikintu nabwo amafaranga ni ikintu ni surplus ni ikintu kiza ciyajuta gikorwa wewe wakoze kandi ukunda so rero c'est purpose ya mbere s'amafaranga kwanza nakazi nuko je mvuga ikindimwo hama nkatanga product nziza hano eka no hanze nabandi bari hanze akavuga ati quand même this is good music yeah hari abavuga yuko imistari iba yaguheranye ko bavuga yuko ngo umuntu aririmba hip hop arimba mistari myinshi abavuga ko imistari iba yamuheranye DJ Prince agaca yirikira muri R&B ya ivyo sinzi umuntu yayivuze mugabo wayivuze wese arazi je musanze baranzi yuko naho tushaka twandika imiziki 10 ku munsi twobikora kubera wanashima hari imiziki sinzi kumvije nk'indirimbo nasohoye ari indirimbo ihereza gapartikanye magahereza ya Totomo ari gapartikanye magahereza muri Totomo uzumviriza indirimbo iheza gapartikanye magahereza iyo ndirimbo ni nayisohora uzomenya igituma byose bavuga ngo ibiki n'ibiki ni kwihenda tu je ubusengeneye kugira ngo nishone abantu kuri social media nk'ahaya kuri ama TV canke ku radio ya nkeneye ngenda hajya nkore kuba ngo mystery that's bullshit man that's bullshit kabisa hama rero 2020 kumbure DJ Prince nikiki yategekanije ko azokora mu bafana biwe canke mu bantu bose bakunda industry yo 2020 ni umwaka mbona mengo ni mihezagiro cyane kuva umwaka utanguye vraiment uretse ko ibintu byateye bya corona uretse ko hateye ibintu by'imvura uretse ko hateye ibintu by'ibiza tutari twiteze mugabo ni umwaka je mbona vraiment ndiko ndaronka wanashima support y'abantu ndiko ndakora n'akazi kuko muri no mwaka ndamaze gukora indirimbo zingahe ndamaze gukora clip zingahe ndamaze gukora navuga ama project atari make kandi nayandi naratanguye amashooting izindi clip urumva naze ko ntambugisha isombuye oya kandi ndakoranya namwe ikiganiro naskora rya mbere atari rya nyuma ariko kandi birandyoheye yego turatanga tubandanya hama 2020 nabwo gusema ndufasha ico kiza gihere nico kicugaye ibintu byinshi kuko hana yuko nk'ubu twavuga tuje dukora n'igiteramo mugabo hano nivyo kunda hano hari abantu benshi azikora umuntu kuntu batayifata fresh yeah hama nizere yuko benshi turabona yuko basoye indirimbo bise corona benshi baririmbira corona mbe DJ Prince wewe yo ide ntayo bayifise gusora aririmbira corona avuga kuvyerekeye corona na look bro
Ega tuvuge kuri corona amacha tubwira look kwa chake tubere kuri look please corona kwanza igisibije je simbona yuko gukora indirimbo ya corona twese twozikora mugabo twese amemta turazi ngene twoyikinga abantu baramatswe menya benshi so je muri gahunda sino kwesha ngo birimo hari abantu bashaka gukora ikintu bavuga bati kubera kino kintu kiri hit reka ndagikorereko none ko bariko bavuga corona cyane barazi yuko Ebola igihe yazana indirimbo ya break the sock kubera kandi yari yugaje Afrika cyane mugabo ko corona ni corona vraiment no kuri muri Afrika na ari kuri sicakwe no muri Europe sivyo just it's all about kumenya kwanza ici wawe kikuru Ebola araje nta muntu aririnze mugabo corona Europe US kwera ariko iravugwa sana immediate byatari umuntu wese mvumengo nintuze mugabo Ebola niyo nubwo yuko je yago nayo kuririmba Ebola pana kuririmba corona so it's all about abantu babiririmze ni choice yabo kandi ntaho bavuga ngo bajudging mugabo sinjana n'ibintu byo ngo biharawe cyangwa wapi hamare kuri look bro ya look look gute mana kaporo wagize no mushange kari gasanzwe kare kamaze iminsi nk'ibiri ubwo nyene ni update ubu nyene mpindura gato nyene ana nko muri sauce nzi ko onye sauce clip na ifsa kandi ka look no musi navuga ati reka ndabakoma akantu gato ndabatangaze mwite mutonto nyene sa neza nyene gutya ya gutwa mu mafaranga aragutega please aya je nibanga ni nkuko mbaza ngo wisiga parfum yarangahe ngo bambara ngo ikaratusha yarangaho je nibanga tu nta kwiyerekana je nta showbiz nkunda gusa numva hari ababijije babikora swata kansanga home canka basanga aho bari bivanye nakanya kawo canka akanya kanje so mugabo nyene ni note byose amafaranga yeah money talk money is money my nigga you know what time it is kabisa je nizere ko DJ Prince afise account be muri konti harimo amafaranga aragutega bro amarundi cyangwa amadollar oya bon bya account de ni ibintu byibanga tu ya ni ibintu byibanga sino umuntu nyene abafise kumwe nabayo singene yipanze kera ningene ko rapanga ubu ningene apanga kazoza kiwe so bya account navyo nakabanga nyene tu ya nakabanga lakini ko nya DJ Prince yasohokeye muri boîte bigenda gute yagenda wenyine cyangwa ngenda n'abajama oya jamais sindofa nikakuzombona sote ndije nyene kanshi wanashima bo sinari umuntu muri imyaka ihera ibiri bon je nari umuntu kera nkiza secondaire vraiment mama we yasha nama nkunda gusohoka ariko nyine naragira vuga uti reka nifunge gato ibiki mugabo kanshi nsohotse barabitse kanshi mandi kumwe n'abantu banje abajama banje squad yanje ya sinshaka kugenda jene muri boîte numenya abantu muhura numenya bagufitiye ishari numenya abantu rabizi hano mu Burundi biragoye so mandi kumwe n'abantu banje sana ya kandi zere yuko muri kumwe uraryoherwa DJ Prince ako usokana wenyene of course ni family none ni family kuko iyo uri kumwe n'abantu mushaka kuganira mugahuza mushaka guhanana ivyumviro n'ibintu biryoshe cyane ya umuntu agirwa n'abantu bakazana ibintu cyane umuntu akagendera n'ubuntu bwiwe so urumva rero abantu nabo bahari biba bimeze fresh ni DJ Prince muravuze DJ Prince acayibuka generation yaba 90 generation yaba overdue acha yumva iyo entourage y'abo bantu bose mbegaho ga DJ Prince we nta ndirimbo bukora teganya gukora turabona ko ndasunuke muri no misi ariko arakora nawe nyene kandi R&B ni cyane muri za style zanyu umenga trap muko murayibagira gato muri R&B cyangwa ivyo mwavuganye man cyangwa hari indirimbo muko murateganya ko muzokoraga bro oya bon ya je kuko ku ruhande rwanje sinobwa ngo bya snow wamubaza nebaza ko muganira nko ku ruhande rwanje jewe ma trap music nagize album yose ya trap mwarayibonye ya umwe rudende ni album yose naza ko vraiment abantu ba trap nabibutse so rero urumva iyi style nanzanye ya afro jazz nubwo ko ije kunganira gato ni indirimbo zishika nko hafi 10 kandi ziko zirahezwa trap afro jazz ya afro jazz trap narazejeje zose gusasa ko imbara masana amatatu yandasigaye ndabasukamwe amaca niba ndayenza niyo afro jazz uretse yuko nyene hari utuntoke turagorana hari umuririmbyi yaso indirimbo nga muri industry aravuga abarapere batandukanye ba Prince aravuga ba Native aravuga ba B-Face aravuga abaririmbyi benshi batandukanye be DJ Prince wewe ko umuririmbyi avuga ati umuntu atanyishuye uzobuntinye kuko umurazi yuko jewe umuntu atanyishuye zoda cyuvyumva nawe bro be DJ Prince wewe azomwishura cyane ninde kwanza uwo muntu Fabulous baramba nari maze kumva ariko
bon naravyumvise ariko jewe wanashima umuntu kuja kundirimba siwo swa mbere abigize ni benshi amabigira ari nunda numvise ayo gusohora ryari sindayumvirize neza mugo umuntu agukomye nuko atama namahoro bomutera ubuza amahoro nyine nasinzira ararota akabona ati arabimaza aratwaye inota bafana abantwaye agaja muri sije kwera ubwoba bwa jewe nta muntu muzopfa nishuye je I know I'm a legend in the making ndazi ko nko mu myaka 20 bigenze bya myaka 20 bazovuga ati rapeti bazovuga ati harabayeho umuntu no yarakoze ibi yaragize ibi nibi so rero kuja guterana amajambo nabo ndabirengeye kandi n'umwenda byakoje ndazi ico nshaka ndazi aho navuye bamwe murabizi ngira mwarabibona aho navuye ubu ndazi aho ngeze ndafise na target nshaka gushika muri 2021 so rero kuza guterana amajambo nabo oya kwari kwisubiza inyuma no kuyima agaciro kuko agaciro urakiyaca nkakihaka so rero muri no mwanya abakora nibakore je bantu ke bagira ibyo bashaka byose nta mwanya wabo mfise nta nuko ndanabumviriza wanashima kabisa. DJ Prince, you are busy na kazi kiwe, are busy na business is yeah, busy with my work man. Kuja kumviriza nanje byo ndabura umwanya wabyo kudumviriza sometimes so cyo kumviriza abandi rero nta it make nonsense so rero ni abandanye bakore batukane bashaka mugabo jewe I'm focused ndafise purpose ya 2021 mba kugeraho kandi bizokunda inshallah imari bikunze kumbure bizokunda bizogenda neza. Hama DJ Prince rese buturese vya music ubundi buzima busanzwe DJ Prince abayeho gute? DJ Prince ninde? Ikibazo cyane ntigitomoye. DJ Prince mu buzima busanzwe ameze gute? Ninde DJ Prince? Apana DJ Prince muririmbyi, apana DJ Prince ize Preezy man. Preezy old fashioned. Ni imyaka muri trap. Imyaka yo muri 2008, 2009, 2010, 2012 yari ricitse narayihinduye officially. Ni Preezy gatatu umwami w'ibirere. South Seller. Eshe. Urabizi now. Yo. Hama ikibazo waruvuze rero gute? Ndakene kumenya DJ Prince, DJ Prince, Preezy mu buzima busanzwe. Akora iki? First of all ni umunyeshuri aheruka guheza kaminuza ndamaze imyaka nk'ibiri canke Preezy ivyo turabizi twe turamenyesha ngo ivyo turabizi ko ndaza niko ndekanze kujya ngene mu buzima busanzwe Preezy akora business zo kudandaza imodoka akora business zimeze kunciramwe ndiko ndaza urabibona jewe ndiko ndagusigurira kwanza ndi umunyeshuri aheruka guheza kaminuza cenca mbere ndiko ndaza hama ndi businessman yeah je ndakora amadiri menshi atandukanye reselling iki binabiriya n'utundi nyene twinshi two mu miryango nyene umuntu yikora two mu family nyene hama gatoye mugasi cyane n'amabeat hano ndandeze amabeat kandi iyo ndamutse ndayigurisha vraiment irazana ikintu yeah ngurisha zike ku bantu beat instrumentals gurisha baririmbyi bo ngaha abakiriya benshi sabo ngaha uretse aha umuntu amaze kugura ni snow ke amaze kugura kandi ku mahera meza cyane uguriye kuranga big up my brother bushize narabifise kuri Facebook sinuka neza muze murabe ndabahaye devoir urabibona araguze kandi ku mahera ya fresh miliyoni ngahe bro yaguze amabeat menga ane yararanguye so rero ni mugana namahera album yonshasha ari gusohora zirimo ko yari yaguze ambwati Preezy na Kene beat ndamwumvishe zanizo zino ko nyene yaraguze ku mahera meza cyane sometimes donc kumva rero nabantu abakiriya benshi cyane bari hanze yaba diaspora bari hariya b'abarundi bankreye ama connection y'abantu bariya ugasanga babikunze amande tukavuga ni diri dolari rikinjira Ndekene kumenya ko yuko murazi ko abaririmbyi nk'aba Preezy abaririmbyi barimba ndagufeelinga murabizi yuko abakobwa mukundize ndirimbo cyane barakunze kubagiriza akoza mu mukobwa ari yadukije Preezy ndafise inda yawe bro Preezy gute man we nibiragira mani bakakwagiriza ibyo bro oya ibyo ni ibintu nyine abantu bashaka gukreya nyine na buzz wanashima kugira nyine bavugwe sino naho abivuze hari amatest arahari mu bitaro bya hano byinshi so umuntu yo checkinga nyine karaba akabuto karacitse nyine biyaba nyine togira gute Bega nyine bishize DJ Prince yo hanura bayikureyo cyangwa yo hanura umwana avuke bro oya je ndumukirisi sindomwicanye mwana aravuka mwana n'umugisha it's a blessing right now gushaka kuri no mwanya DJ Prince ageze kuri bana bangahe oya sinda oya byo tuba ikindi kibazo mbe DJ Prince aramaze kubana n'umukobwa mu nzu aya gusa nyene bimuvuga ati
byabaye mugabo nyene ntabwo ari ibintu biba biri official nyene yeah. ni ikibazo kiri hors na interview ariko reka ndamubaza kimubaze ntacyo DJ Prince ho aramaze gukundana n'abakobwa yeah of course abangahe bro I don't know mugabo nyene bivuga ngo abantu bwo bati YOLO ivuga ati you only live once nindi YOLO yiwanje navuze ati you only love once mushobora kuba mwarakundanye kuba muri secondaire mukavana mugasubira mukavana mugasubira kuzohura kandi ariko nyine I feel like mukunzi wanje yari umwe arabegeze kumumenya twaganira ariko nyine hamari akantu nyine kumva nyine ko ari some types of feelings nyine ko sinzi yuko bizava biswa kandi bigisubira mu buryo nyine agatima nyine mbega bishite DJ Prince akasohoka n'abakobwa canke akaja muri relation asohoka n'abakobwa babiri canke umwe canke batatu barenga James umutima umwe wanashima umutima wanje ni mutoyi kuko ndi umuntu mfise sometimes ama feelings nyine amaze kubona so naza ko umwe abakwiye kuko hariho izindi parti ni rimwe muziki parti ndirimo ga sport parti ndirimo kuryoherwa umva ama parti amaze kuba benshi muga parti nkuru cyane yo hejuru cyane biri mu muryango wanje abo tuvukana siblings nyene amarega gacaza niyo ga parti urumva ko parti gato gasigaye shizemwe abandi barenga umwe goca gaturika bigaca bibirudubi so rero right now haraje umukobwa ati DJ Prince cyangwa Prizi 06 ndashaka yuko bro umwana wawe sinshaka ibindi ndashaka ko umwana shaka ka bebe DJ Prince yokuriki ivyo nivyo ukunda kuko abantu bambaye nta natandukanye n'ama bene bayita ama pool pondeuse ziya nizo bashiramwe bakazitera ibintu zikana nta buntu bwabo hari ndakesera wa happy bro DJ Prince ararize ati Prizi mfasha Prizi nisaidie bro shawa happy oya cyo hano cemera bro kabisa kuko ubumengo byo wumva wowe bigiraga rasta nari wewe nawe Prizi birashitse umuntu aragufashije ikintu uravuga ati kabisa uyu muntu yaramfashije kandi n'umukobwa aragufashije ikintu ugati iki kintu amfashije kwe canke arakurokoye mu buzima bagira bakwice bro ugati ugacimubaza ati nigiki ubona no gukorera basugira ndaguhembe canke kugira ngo nishuri ico wankoreye agacavuga ati nshaka umwana wawe shaka umwana bro akabe jo kigoye cyo vraiment navuga ati shati ije no kuri imana no kuri none umwana utazoba asekote umva nuko ngize amakosa ko nanje abavyeyi n'ukuri baragejeje kundera neza barampa umwanya wabo wose nuvume ngo nafise ideni ku bavyeyi wanje hanini kuko urumva sinoba ntanze ico bo bampaye bro urumva munabwiye ngo wonze ngo umwana ndamutwara wapi bro hako tuzuma birakunze tuba officiere wasi bikaba officiere bikaba ni kibazo nabaje unuvuga umuririmbyi muri industry nyene itwa Alvin Smith ariko reka ndakibaze na Prizi umugore wa papa wawe bamwita Mukaso none umugabo wa nyuko bamwita gute Usamukati umugore wa papa wawe bita Mukaso bamwita Mukaso none umugabo wa nyuko wawe bamwita gute umugabo wa nyuko wawe ndako umugabo wa mama wawe umugabo wa mama wawe oya umugore wa papa wawe yitwa Mukaso umugabo mama cyana chonzi vrame wewe ugenda naciyumviye birancanze reka naco birancanze sana kuvyumva basi bamwita gute basi uwo muntu manje Mukaso umugore wa papa wawe bamwita Mukaso none umugabo wa nyoko wawe bamwita gute Panyoko I don't know umugore wa papa wawe ni Mukaso abo umugabo mama umugabo wa nyoko wawe rero ndagize inyishuni yawe urayizi inyishu wewe kumure turacarondera inyishu muzozitubwira mu byandike nga muri commentaire tuzosubira inshallah ndabagisha bikirundi nawe ndazi ko cyo bagora cyo kibazo kirarenze umugabo wa mama wawe Prizi nitwa urafise ide basi wewe Prizi nitwagenze kanyere tagize akapela kidogo ya dagufiringa man it's been a very very long time nari nifuje yuko mine kera twatera biri nubu tuba habiri wobe erega ndabikumbuye wo na girl do you remember
ibyo twabanyemo January or December yaruzogaruka Mommy, let me tell you a little something. Mommy, I wanna let you know you my everything. Yeah, and I go feel it. Feeling. Yeah. This is Bujai TV and this is Priest 36. Turi kumwe. kabisa turi kumwe turoba feeling amwe turi kumwe na DJ Prince 36. Yeah. Tuzasubira inshallah imana bikunze ntibagire kugira subscribe. Bye.